nk'ubu maze iminsi bivugwa ku radio ko Cedric Banga azoserukira Burundi. Yego. Ariko nta numwe mu bushikiranganje aranambaza ivyo ari byo. Bisigura yuko dutamba twirorera. Hanyuma twebwe rero nk'abaririmbyi twaramaze kwiyakira. Ariko agarutse reka basi ndamuteteka ryo kumwakira. Yego. Aho kumwakira canje wa misi. Umushikiranganje w'imico kama yamwandikira ikete amubaza ati we wagiye gute muri Senegal warungiswe nande umva aragarutse azanye igikombe aho kumuyambira nk'umwana azanye igikombe mu nzu uciye umwandikira ikete ngo yisigure ingene yagiye guserukira Burundi muri urumuririmvi userukiye igihugu cawe leta y'igihugu cawe ntinitayeho kumenya yuko umuririmvi yaserukiye igihugu ciwe Kiriku agiye mu Rwanda ugasanga n'ubushikiranganje bw'imico kama ntibuzi nuko na Kiriku ari mu Rwanda bon hariya ivyuma bimucikiyeko na ambassadeur w'Uburundi ari hariya ntanabaza ati mbega umuririmvyi wanje mu Burundi kubera iki byama bimucikirako vya twebwe kubera iki hageze ku gihugu cy'u Burundi umengo turi basinda bibazwa mu mpande zose rero bigeze ku baririmbyi ukamengo turi abana bintabwa tuzoteba turonka abategetsi bakunda imico kama vy'ukuri tuzoteba turonka abategetsi b'abanyamuziki je ndirimba nk'umurundi nakuze nigishwa kuririmba na Jean Christophe Matata nk'umurundi ko akahise mu nteko kagarukana cyane nsimbije ubu maze imyaka 3 naragarutse mu gakiza imyaka 3 ntekanye nsengera muri Holy Center Church kenshi bakunda kuvuga ngo ku muvyeyi Apotre Manirakiza Jean Paul Hello guys, nizere ko meze neza niteka dasanzwe kongera kubana namwe kuri platform zacu arizo gwanyu za Kings Family Burundi TV aho tubayagira byinshi byo kuravugwa muri mu gakino ka +257 yes ni mu kiganiro bafise impano kuri mic ya mbere muri kumwe na Joe Flexboy promoter behind camera turi kumwe n'umusaza Mr Joe Balo comedian nkuko mwamaze kubibona umwe dufise umu invité très spécial inararibonye mu muziki w'u Burundi ni usanzwe arongoye na coopérative des musiciens nugiye gufata rutema ikirere yerekeza muri Sika Festival n'ayandi mateka menshi tuza kumumenyera ko muri iki kiganiro tubanze tumwakire kuri platform za Kings Family Burundi TV turamukiriza bakora dukurikirana kuri Kings Family Burundi TV Cedric Bange karibu cyane Kings Family Burundi TV yes sir oye mwaramutse yego nitwa Cedric Bange yego nkuko mwabivuze umuririmvyi yazindutse siko inararibonye umuririmvyi yazindutse ariko n'undi acaririmba kandi urabona ko weje no kubivuga ngiye guserukira igihugu cy'u Burundi mu ndirimbo mpimbazamana muri Festival Sika 19e edition mwaramutse yes sir abakunzi ba Kings Family Burundi TV tugiye kuyaga byinshi na Cedric Bange ahanini yakuvyerekeye urugendo rwiwe rwo muri Sika Festival n'ibindi bigiye bitandukanye mu bijanye n'ibikorwa amazi imisi aduha yes reka duhere ku ntango na cyane mu rugendo ugiye gukora muri rwa Festival Sika aho ugiye guserukira igihugu cy'u Burundi yes Festival Sika Festival isiguye iki kuri wewe isiguye iki no ku muziki w'u Burundi Festival Sika ni festival nini cyane gose ni imwe mu ma festival akomeye cyane ku mugabane wa Afrika ni nini cyane tuvuze nini no kuvuga yuko ari festival ikomeye ihuza ibihangange by'abaririmbyi b'abanyafrika ariko igikomeye gusumba nuko Sika Festival itanga kajyo ku baririmbyi baririmba nk'abanyafrika ubuhinga bwawe bwose ukoresha bugaruke ku mico kama kinyafrika rero ukabuzi ko muri no myaka abaririmbyi benshi cyane gusa nk'abaririmbyi kazi benshi bibanda kuririmba nk'abanyamerika abandi bibanda kuririmba nk'abazungu rero Sika Festival ihagarara kuri kwa kuririmba nk'umunyafrika rero je naragiye bibakwe yabaye amatavya y'amavuta kuko nsanzwe ndirimba nk'umunyafrika w'umurundi je ndirimba nk'umurundi nakuze nigishwa kuririmba na Jean Christophe Matata nk'umurundi gukoresha imijya kirundi amayaya umutsibo mu kuririmba simvuze mu gutamba abantu bava baca bibaza ngo ndabwiye gutamba umutsibo amayaya ugwedengwe ugwemarika akazehe ibicuba
ukabivanga gushikaho bicika kuririmba kwawe yego kuririmba nk'umurundi kuririmba nk'umunyafrika ku buryo nkobereje yego umuntu aca yumva yuko ndi umunyafrika akobereje neza na neza aca yumva igihugu nkoberejemwo ko ari Burundi no kuvuga yuko byaramfashije cyane gose je yabaye amatavya y'amavuta byaranoroshe kugira ngo nshobore kwemererwa guseruka muri festival sika kuko ahani nivyo navuze yuko nsanzwe ndirimba nk'umurundi ndirimba nk'umunyafrika rero akarusho ka byose gikomeye cya byose nuko festival sika yibutsa abaririmbyi b'abanyafrika kuririmba nk'abanyafrika ico kirakomeye cyane yego hasabwa iki uvuze ngo byarakoroheye kugira ngo ushobore gushika muri festival mugabo hasabwa iki kugira ngo ushobore n'abandi kumbure batari babizi babimenyereho meje kubivuga bisaba kuririmba nk'umunyafrika kuririmba nk'umunyafrika abanyafrika turafise ukuntu turirimba yego mu bisanzwe abanyafrika turirimba nk'abantu b'inyeshamba turirimba nk'abantu bari mu ishamba mu ishamba hari ibiti hari ivyatsi hari umuyaga wo mu ishamba hari ibikoko bitandukanye intare ingwe inkende imfyisi umva hari vyinshi rero umwe wese aratora kuririmba kwiwe kandi rero naho mvuga ngo kuririmba nk'abanyafrika bisaba irindi yerekwa bisaba kuba ukunda Afrika bisaba kuba ukunda amajwi kinyafrika nk'ubu nka jewe hari igihe mu kuririmba kwanje ndirimba nka kavya nk'intare kujya kuntu intare urabibona hariho n'ikindi gihe ndirimba nkorosha nk'inkende itarukiye ku giti muri uko kuririmba rero uririmba jewe uko nigishije kuririmba nk'ibikoko biri mu ishamba hanyuma hakabaho n'igihe mwijwi ushiramwo umuyaga mu kuririmba kwanje ndashiramo umuyaga wo mu ishamba nakubwiye ko abanyafrika bafitanye isano rinini cyane gose n'ishamba rero urumva ivyo vyose wa muyaga wo mu ishamba bya vyatsi vyo mu ishamba uca hambavu ku vyatsi ntibivuga kimwe kujya kuntu ubica hambavu cyangwa kujya kuntu wumva bihuta umuyaga ukagerageza kwigana ayo majwi yose uhura nayo mu ishamba bigace bikuvyarira rero kuririmba nkuko nsanzwe ndirimba sindi ko twumvika babitahura uri umuririmba bazi gusanzwe uri umuririmba rero bisaba iyereko bisaba no kwiga kuririmba benshi rero muri no myaka yanyu biroroshe umuntu aravuka uno munsi agakura hamaheze imyaka 10 agacashaka kuba umuririmbyi atarakurira mu muziki atari umuziki ataramenya amajwi kuririmba naya mbega no hinyanyura gute no shiramo ubuhinga bukomeye gute mu kuririmba ubu n'umunsi biroroshe hariho za ordinateur hari utuntu twose tugufasha gucumenyekana vuba hari ibindi maze iminsi numva abaririmbyi benshi biratira ngo ibintu byo kuboneka views kuboneka aho umuntu ashaka kugura ama views miliyoni 5 asohoye umuziki uno munsi agacarana uwo munsi nyene miliyoni 5 z'ama views umva umusigaye mworohewe cyane gose ntibikiri vya bindi bisaba ubuhinga rero festival sika igarukana ku kanovera ku muziki mwiza ikaganukana naho kanovera ko kurabwa nyavyo kugira abakunzi nyabo apana abakunzi b'uruhendo apana kumenyekana byo kwibeshera no kuvuga yuko festival sika igarukana wa muziki nyawo na kwa gukunda nyako na kwa kubimenya nyako urumva rero bisaba irindi yereko yego uno munsi ko turaraba aho umuziki ugeze dufatiye kuri new generation bako bakora indirimbo twovuga za hit zijana n'ibihe ejo udasubira kuwumva ahandi hantu bitandukanye nuko twabona umuziki wa Chancho wa Miss canke wiwanyu ufite indirimbo nyinshi n'ubuzigihari tuvuga yuko zifise ico zisiguye mu bakunzi b'umuziki ndundi ariko no munsi two turumva ngo za ibisusu ngo ntivyo byatsinda amatora ku bwawe ururunganwe new generation gukora umuziki uri commercial no gukora umuziki w'ibihe byose hari ico byo bariko birafasha mu muziki muri industry y'umuziki w'u Burundi byose birajana bijana na politike y'umuririmbyi hari igihe ukora umuziki wo kwinezereza gusa uwo kwinezereza gusa nuwo wari wise commercial w'urudandazwa cyangwa ugakora umuziki uzoramba cyangwa ugakora umuziki
ujanwa n'umuyaga tu yego umuziki gusa udafise intumbero nimwe ntushaka yuko ubu umuziki urudandazwa canke ntushaka yuko umuziki uramba we wiririmbiye gusa yego nk'akarorero nk'awa muziki w'abataliyano witwa Macarena Macarena nta bitangaza ariko araronderamwo yego ujya muzungu n'umuproducteur yego yumvise gusa melody muje mu mutwe abona inyabu yiwe iratarutse acarimba Macarena ikigira success iramenyekana gushika ngaha mu Burundi ngiyo niwo tuvuga ngo yayigize ngo shaka kwidandazwa canke ngo yashaka kwizoramba oya ariko arifinira hariho n'ivyo dukora twifinira bigacika impamo bigacika kumenyekana bikaguha gukundwa n'ikindi gihe ubishiramo ubuzima ukabishiramo ubwenge ukabishiramwo amafaranga ukabishiramo ibiharuro vyinshi bikanga bigakubita iskwata umva rero ni politiki z'umuririmbyi byose birajana uretse ko gusa kino gihe birononekara cyane kino gihe ugwaruka gumva yuko gokora hit uko bivuze naho umuziki wo mara amasaha abiri ugacuva kuri 6 bobo ntacyo bibabwira wabona ati kazima abantu bankunze kazima abantu bawutamvye kazima abantu bamenye umva agaciro kavyo ntako ugwaruka gwa kino gihe rushira mu bintu by'umuziki umva hacagaruka ikibazo no kuraba umuziki ukundwa n'abantu mu mice imeze gute hariho abatama n'abatamakazi hariho ugwaruka hariho n'abari hagati bahumuye abajene wewe ugira ushikiriza ubutumwa nde ushaka ko umuziki wawe ukundwa nabande niba ushaka ko umuziki wawe ukundwa na bose utegezwa kuririmba ibintu bizima yego nukuvuye ko n'abatama n'abatamakazi biyumvemo mu butumwa watanze yego n'ugwaruka gwiyumve mu butumwa watanze yego uwo rero ni wa muziki uramba uba wacafye igicapo cy'uko ushaka gushikira imice itandukanye y'urungano yego ushaka naho gukora umuziki urudandazwa yego urarabuti urudandazwa ruhe ni ibihe bintu bigezweho abantu bakunda kumva abantu bakunda guhurirako bakunda guharirako ni ibihe bintu umuntu rudandazwa nikihe kintu no ririmba cyangwa no kwandikako cyo dandaza aho rero kino gihe cyazi kibazo ibidandazwa uno musi kwisi yose nubushurashutsi nubusambanyi nakaboregwe ni mishwano wewe rero uri mu Burundi ni igihugu gifise imico kigendera abarundi ntibashira isoni abarundi ego sinovuga ngo ntibasambana ahubwo bashobora kuba baranakamanitse mugabo rero basambana batekanye ntibabishyira habona twumvikanye simvuze abarundi bose abarundi ntimunyumve nabi navuze muri rusange abarundi bamwe hakabaho n'abandi barundi batekanye bitonda bashaka ibintu bitekanye vyitonze hakabaho rero n'ugwaruka utarubwira ikintu na kimwe gogo rukeneye gutamba rukeneye kurinywera inzoga rukeneye guhitana nabaje mu birori rukeneye kubabwira gusa ibintu bitabananiza mu mutwe atabiharuro byinshi baza kwiyumvira ni wewe rero muririmbyi ushaka gutanga ubutumwa kuyihe mice y'abarundi rero twebwe twazindutse kera yari imyaka y'ubuntu yari imyaka urukundo rukiriho yari imyaka kwigenga ubuntu byari bikomeye yari imyaka yo kwiyubaha hamwe wumva yuko umengo ntiyubashe nawe wenyine ubwawe utiyubashe ubumva umengo uratakaye ubumva umengo ubuntu burakwiyambuye rero yari imyaka yo kwigenga ubuntu ukumva umengo vyoba vyizwaye mupfasoni cyangwa vyoba vyizwaye mushinga nahe vyoba vyiza abantu bakuvuga neza mu kantu kose hanyuma abantu bakera abarundi bakera baraboregwa nivyo ariko bo wanashaka ntibanavuga ko bahorewe bavuga ko bahaze urumva haracyarimo bwabo no mu mvugo guhaga rero bisigura yuko byabatera isoni kwitwa imboregwa byarabatera isoni kuririmba ko baraye baborewe mu kabari hari ibintu kera utashobora gucisha mu kanwa kawe uri muririmbyi ariko bimwe rero kera bitavugwa nivyo byagarutse no munsi nivyo bivugwa bigatanga ya hiti wavuga naraye mborewe ugasanga umuririmbyi ko hamagarira abajene ngo ni muze duhitana byo kuboregwa or kuboregwa mukahise waba uri kuraja mu kuzoba igicibwa uko uri uja mu kuzokwitwa uwataye umurongo ko ntateka ryo kuboregwa ntateka kimboregwa ariko no munsi umengo
ugwaruka mwebwe kuboregwa umengo n'agaciro umengo n'agateka nk'ivyo rero nka twibwe haragera igihe umuntu avuga ati birababaje mugabo ugasubiza ikasete ukayijana imbere ikasete uca usanga arivyo bigezweho kw'isi yose kuboregwa gushurashura sinzi nibirebire rero ngire ko ntanga impanuro ku baririmbyi twibuke ko turi mu Burundi Uburundi bufise imico imico bwamanye waba umuririmbyi ushaka kurondera hit uko yo bimeze kose isunga imico y'ikirundi uzokundwa kandi uzogera kure nibaza ko ikibazo none nacishuye neza cyane kuki wahisemo gutwara indirimbo Nduwimana muri Sika Festival alors ko wari ufise indirimbo nyinshi nka Mon Pays Burundi n'izindi ikibazo ciza haragera igihe muhemu yera akakurondera kuko tuva mu nda y'abavyeyi bacu Imana yaratuvuze ku ijambo nukuvuga ko jeje Imana yari yaramvuze ko bari kuzogaruka mu nzu kwa data nkayiririmbira nkamuririmbira nkamukorera kuririmbira Imana nkayitazira nkayihimbaza rero nukuvuga ko nagarutse mu nzu kwa data maze kugaruka mu nzu kwa data je neza na neza nakiriye agakiza mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatandatu ni kera ntiwari bwavuke ariko rero mu nyuma urazi ibintu by'ubuzima ndagwa mvyuka rero aragera igihe cyangwa muri wa muziki wacu usanzwe kuko ico gihe narasohoka hanze mu bihugu bitandukanye sinaguma hamwe kugira ngo nshobore kuguma mu gakiza ntekanye rero birashika ndakoroka ndagwa ariko rero mu nyuma nsimbije ko akahise mu nteko kagarukana cyane nsimbije ubu maze imyaka 3 naragarutse mu gakiza imyaka 3 ntekanye nsengera muri Holy Center Church kenshi bakunda kuvuga ngo ku muvyeyi Apotre Manirakiza Jean Paul ni mu Ngagara hambavu y'isoko yo mu Ngagara muri quartier 3 rero nshinze imizi nagarutse mu gakiza wese atakwiyumvira kandi kuzosoba ukavamo naje gushinga imizi mu gakiza na cyane gukorera Imana yanje ndumukozi w'Imana mu buryo bwo kuririmbira Imana rero biba vyoroshe ucuka butigi haruro ivya kera nemeye ko bimbera uruhombo nemera ko ivyubu bimbera ubuzima rero naciye mpitamwo ko ivya kera ivyo vya Mon Pays Burundi je t'aime vya Kamusosore Cucuena n'izindi nyinshi naririmbye z'urukundo zitandukanye nemeye gufuta mu mutima wanje nemeye kubifata nk'uruhombo hanyuma kugira ntangure urundi rugendo rushasha urugendo rushasha rero mazemo imyaka 3 ngarutse mu gakiza maze gukora album 3 indirimbo mpimbazamana nako ni zibiri zimaze guhera neza hariho n'indi album ya gatatu ndiko ndaheraheza nibaze ko ngarutse mvuye muri Guinea Equatoriale nzoca mperaheza izisigaye nukuvuga ko mu myaka 3 mfise album 3 nako nagahigo hanyuma ubwonko bwanje imyumvirire yanje mu mutima mu sokoro mu nyama mbogabogamwo agakiza sinkiri wa wundi wo mukahise ubu nsike ndi umukristo yibereye ngaho numva umengo noryama nkavyukira mu mukama nkajyama muri Kristo abakatolika bavuga umukama hajya katolika n'abarokore uko bimeze kose turafise aho duhurira hariho n'igihe usanga no mu mvugo twahuje ukuntu rero urumva numva umengo no kwirirwa muri Kristo numva umengo ivyanje vyose ku mwanya ku isegonde vyo bivya Kristo twarabonye ubicishana cyane ku mbuga usanzwe ukoresha na cyane ko waroheje kutubwira ngo usanzwe usengera kuri Holy Center Church ushimira cyane ivuye ku mutima Apotre Paul Manirakiza Jean Paul Jean Paul ariwe yagufashije cyangwa ariwe yakurihiye itike yo gushika muri Sika hari nicaye ikintu icuba caramusunitse kumva ko yoshobora kuza kugushigikira muri ico kintu canke nicaye ikintu wamubonyemwo
inyuma yo gukora ico kintu? kunshigikira k'umuvyeyi wanje Apotre Manirakiza Jean Paul Yego. ntiyanshigikiye nk'umuvyeyi wanje Apotre Manirakiza Jean Paul, ni Mpwemu Yera yamuvugiyemo. Rero Mpwemu Yera ni connection, Mpwemu wiwe na Mpwemu wanje barakorana. Mu kuvuga yuko mu gakiza connection iba ari imwe, ikirere kiba ari kimwe. Mu kuvuga ko Mpwemu Yera yahuje Mpwemu ya Cedric ni Mpwemu y'umuvyeyi Apotre Manirakiza Jean Paul. Rero Mpwemu Yera acamumvisha yuko yamumvishije yuko yorihira itike y'indege kugenda no kugaruka. Uwundi nyene umwana wiwe mu shengero, umwana wiwe mu kwizera. Impwemu zirahura, hanyuma impwemu itegeka umuvyeyi Apotre Manirakiza Jean Paul yuko yompa itike y'indege kugenda no kugaruka. Sivyo gusa, nikizontunga indwi yose nzoba hariye. Argent de poche. Umva ni ikintu gikomeye cyane gose. Hama igituma nabini nahaje cyane, igituma nabihimbaje cyane, ni wanashaka nabo bwa mbere bibaye muri gospel music. Jewe agakiza ndakamazemwo imyaka myinshi. Nkuyemwo yuko noba narigeze kugwa nkavyuka mfatiye ku 1996 gushika no munsi. Nta mukozi w'Imana numwe nigeze mbona arihira intama yiwe mu ishengero ngo aserukire igihugu canke ngo aje ahandi amurihiye itike ari retour. Urabona ko nkuze, mfise uburambe mu bintu bitandukanye. Nta mukozi w'Imana n'ubu ndongeye kubisubiramo, nta mukozi w'Imana arigera baho yemera ijwi rya Mpwemu Yera agatanga itike y'indege ari retour. Ivyo ndabibonye ku muvyeyi wanje Apotre Manirakiza Jean Paul. Si bisanzwe. Habwo ngire ko ntumirira n'abandi bakozi b'Imana bafashe impano zitandukanye mu mashengero yabo, nkuko umuvyeyi Apotre Manirakiza Jean Paul asanzwe abikorera intama ziwe muri Holy Center Church. No kuvuga yuko nirindi yerekwa ko kenshi twakuze twumva yuko umengo abakozi b'Imana n'abakene. Hariho n'igihe abakozi b'Imana kenshi bumva umengo boryoherwa ishengero aryo ribahezagiza ibintu. Rero Apotre Manirakiza Jean Paul yaje no guhindura n'ibintu. No kuvuga yuko biboneke yuko n'abakozi b'Imana arabanyamafaranga, n'abakozi b'Imana arabagwiza tunga. Yaje guhindura ibintu. Kera twumva ngo umukozi w'Imana kanaka ngo bamuguriye ikinga, kandi umukozi w'Imana gacanezerwa bakoma amasha gatarika, kandi ikinga wonyene yashatse yogigurira mugabo akaryoherwa nuko abakristo bamugurira ikintu. Ego nitwanse yuko eglise ihezagira umukozi w'Imana, ariko n'abakozi b'Imana Apotre Manirakiza Jean Paul yashatse kubakibura n'inkebuzo, kubereka yuko Imana yaraguhezagiye kuba umukozi w'Imana. Seruka nk'umukozi w'Imana uhezagira intama zawe, nk'umwungere ahezagira intama ziwe. No kuvuga yuko byabaye bibiri, niteka kuri jewe kandi niteka no ku murimo wa Kristo. Kumva yuko ishusho ryahindutse, udusiga tubona yuko biciye ku muvyeyi Apotre Manirakiza Jean Paul. Urabona yuko abakozi b'Imana arabagwiza tunga mu bandi. Sivyo none? We navibona? Na cyane cyane. Chrétien milliardaire. Sivyo? Nivyo cyane cyane. Yes. Ariko dusubiye inyuma gato, urumva ko itike ari Apotre Paul yari kuri Apotre Manirakiza Jean Paul. Apotre Manirakiza Jean Paul. Neza cyane. Yego, niwe yari kurihiye. Kandi akakurihira nayo mafaranga akubeshaho hari indwi yose. Ariko tugarutse muri ico kintu, eske muserukiye nk'ibihugu nk'abaririmbyi baserukiye igihugu muri ama festival akomeye, abari inyungu y'igihugu, igihugu ntaco giheza kicemvestise mu vyerekeye nk'amakanka. Ucutuma mvuga ibintu byisi cyane. Urumva leta ikikubwira ngo leta ni wowe, leta ari ikintu. Urumva mon frère, reka tureke kuvuga amajambo menshi kuko nsanga navuze ukuri kwinshi. Hari yabashaka urazi gituma kuko ico kibazo umuntu wese ashasha yiyumviriyeko. Aravuga ati koma umuririmbyi ashobora guserukira igihugu, hama igihugu kandi agiye kurondera ineza y'igihugu canke iterambere ry'igihugu, hama igihugu naco nikigire omwe ni cemvestise na gatowe. Iyi mico kama y'u Burundi nukuza murayisengera cyane gose.
hajya dukunda kwidoga utarabona iyo ugira userukire Uburundi niho ubona agahaze ku gihugu cy'u Burundi ubajije ikibazo cyiza cyane gose narimvuze ntigica gituma mvuga amajambo menshi yego nk'ubumaze iminsi bivugwa ku radio ko Cedric Banga azoserukira Uburundi yego ariko nta numwe mu bushikiranganje aranambaza ivyo ari byo bisigura yuko dutamba twirorera hanyuma twebwe rero nk'abaririmbyi twaramaze kwiyakira yego tubimazemo imyaka maze imyaka 33 mu muziki ibijanye n'imico kama y'u Burundi gushigikirwa cyangwa udashigikirwa twaramaze kwiyakira hari ibintu bidasaba yuko turinda kumeneka umutwe twiyumvira n'ubwo bushikiranganje bw'imico kama ko tuba tuzi inyishu naco bafise yego inyishu tuba tuyize mugabo umuntu gaca yibaza none ubushikiranganje bubu bw'imico kama ari uko hari imico kama ata mico kama ihari nta bushikiranganje bw'imico kama bwobaho no kuvuga yuko abantu bakora mu bushikiranganje bw'imico kama bahembegwa imico kama yacu bahembwa kubera twebwe turiho sinzi ko twumvikana niba leta ishiraho ubushikiranganje bw'imico kama nuko iba yemeje yuko imico kama ihari niba hari abasekreteri abazamu abadirecteur general abadirecteur basanzwe aba chef du personnel umushikiranganje ahembegwa imico kama nuko twebwe tuhari ariko bigaca bibabaza iyo hageze ko dusohoka ntibaza wowe kuvuga gutyo ninagaruka ntibazoza naho turaviteza ndabivuze ko yaje ngira ngende niko nama mvuga uzoshaka zobimpore mugabo ntazobahinduye ukuri kuri mu bahinga canke abanyempano no kuvuga yuko no gusengera ikigigu cyacu cy'u Burundi bene kubikora sibo babijya rero ngaruka handi nyene Chanjo Miss yarateye iteka igihugu cy'u Burundi mu 1981 ico gihe yari yaronse agashimwe kitwa Prix Carao yari yayironkeye muri Senegal yego si leta yari yamurungitse yari yagiye ukwiwe nk'uwigenga ariko uko bimeze kose umuntu akazana umudari umuntu akazana igikombe aho onye uri umuvyeyi uravuga uti naho yagiye ku gatwe kiwe naho ataco namumariye ariko agarutse reka basi ndamuteye iteka ryo kumwakira yego aho kumwakira Chanjo Miss umushikiranganje w'imico kama yamwandikira ikete amubaza ati we wagiye gute muri Senegal warungiswe nande umva aragarutse azanye igikombe aho kumuyambira nk'umwana azanye igikombe mu nzu uciye umwandikira ikete ngo yisigure ingene yagiye guserukira Burundi muri Senegal ivyo birababaje cyane gose hari abandi baririmvyi bamijuriro Mathias na batorobeka n'abandi bashobora kuva hanze bavuye guserukira Burundi yego mu bisanzwe ugasanga n'abaririmvyi babiri baserukiye Burundi barataje yego ugacu barungikira imodoka ya Otarako ona cha kibisi cha Otarako kimwe gitwara abantu amajana 3 ugacu kibarungikira kuri aeroport ngo kije kubata gitahana abantu batatu muri kijya kibisi bavuye yo kibisi cha Otarako ako nagasuzuguro kare mu kuvuga yuko wavyikuye wanse yuko bizana induru ubarungikiye Otarako umushoferi n'abaririmbyi batatu bavuye guserukira igihugu cy'u Burundi hanze bari muri Otarako ico kintu sinzi kucumva mu gihe bo bafite amamodoka utumodoka dusanzwe duto twoza gutora abantu ku kibuga c'indege bikaboneka yuko umuririmbyi yatewe iteka uko umurungikiye Otarako harimo nakandi gasuzuguro yego Otarako itwara abantu ico yatwara abantu kuri 2020 hari kera Otarako ipakira abantu ibakura muri za Musaga Kamenge ikazunguruka uwo munsi rero ko muri abarinzi bavuye hanze ngura bateye iteka ugacu ubwira iyo Otarako ive kuri parking yego ije gutora aba star bavuye guserukira igihugu cy'u Burundi hanze kandi ari batatu muri Otarako byari biteye agahinda si nivyo gusa hari ibintu byinshi ngaya twodondagura tutovamo warabonye ngene hantime baranshakaje igihe hitaba umuremyi induru twavugije kugira ngo ashobore guhambanwa iteka warabonye nyakwigendera Jean Christophe Matata induru twavugije kugira ngo ashobore guhambanwa iteka warabonye n'abandi ba Fred nzanya muhisi Bernard
yarimbana na Fred Yego. warabonye ingene byaba birebire kuri gucangacanga kugira ngo dushobore guhambana iteka uwacu urumva ni kibazo hageze rero guserukira igihugu cy'u Burundi niho uzobibona nyakubibona rero je mvuga nti Imana ishimwe yuko ndi mu muryango wagutse nka Holy Center Church Yego. Eglise inkunda Yego. nanje nkunda inyitayeho nanje ndayitayeho hama n'umuvyeyi afise iyerekwa yo gukomeza no guteza imbere impano z'abana b'ishengero ataravye ngo uyu ni mushasha uyu ni wakera kumva yuko ikintu cyose giteye iteka igihugu cy'u Burundi ko yo gifata mu mugongo urumva mvuza amajambo menshi mu bisanzwe sina menshi mvuze kuko iyo mvuga vyinshi iyi kamera yayi gucikorora amosozi Imana ibahizagira cyane ariko urakoze cyane kuko mwene ivyo babifasha ugwaruka ruko ruratse kuko no munsi harabura kwicarana kwa mwebwe musanzwe muri bakuru babo na new generation no munsi mu new generation abona komye akubisa amavyuzi ngo ango miniko ngo niko star hari ama experience menshi agenda arabona kumbura atarazi kumbura yarakwiye kwicarana na mwebwe inararibonye mukabereka ati yeba petsi bimeze gutyo arico kigaruka arico kibazo ngiranda kubaze ati mbega mwebwe mwabikora gute igihe mwagenda kuzuza hanze mu bitera mu mastade mu bindi bihugu uno munsi turafise new generation novuga ibintu bakora bibona bakora ibintu byinshi iyo bageze mu mahanga ko muri ivyuma bikanabacikirako uno munsi mwebwe nk'inararibonye mu vyakira gute canke nakaye kantu mwo batekerera nk'impanuro nagahinda cyane gose jewe abo shoboye kuvugana nabo yego mparanda bacira umugani kandi vyongeye abajone bakiri ko baragezweho nta izindi mpanuro baha ndibuka yuko imbere yuko ngirigwiriba kujya guserukira Burundi muri festival sika yego hayo nabo mu misi heze mwaganira ukabona umengo bashaka gufata nko kumengo urashaje yego ngira ngo ubu kuva bumvise ngiye muri festival ngiranje muri festival sika yego barahindutse barabonye ko agashitsi ka kera kavumbi ku muriro yego ubu bazokubaha umuntu rero hariho nabandi bamaze imisi muri no transition yo kurindira ko ngenda hari benshi bamaze imisi bandondera ngo tuganire mugabo nuko babonye ko nagize umwete kubandanya nkora cyane gose kuko mbanzi igituma mbandanya ndirimba gushika mu busaza kandi wanashaka sindasaza cyane gose ku buryo nogendera ku nkoni kuko n'imyaka yo kuja muri retraite ntirananshikira ntihamenye gusa kwiteka ry'umuntu yita umusaza rero nikagahinda uri umuririmbyi userukiye igihugu cyawe leta y'igihugu cyawe ntinitayeho kumenya yuko umuririmbyi yaserukiye igihugu ciwe Kiriku agiye mu Rwanda ugasanga n'ubushikiranganje bw'icyo kama ntibuzi nuko na Kiriku ari mu Rwanda bon hariya ivyuma bimucikiyeko na ambassadeur w'Uburundi ari hariya ntanabaza ati mbega umuririmbyi wanje mu Burundi kubera iki byama bimucikirako basi ubona yuko hariho na ambassadeur yabigize mu ruhara yavyitayeho kubaza kubaza uwaserukira uko uza gukurikirana sivyo dora tubona abandi bakurikirana abanyagihugu babo mu bihugu baba bagiyemwo dora tubona ubufaransa burekuza abafaransa iyo bafungiwe muri za Iran dora tubona leta z'ubumwe za Amerika zikurikirana abanyagihugu babo iyo bafungiwe mu bihugu by'abarabu dora tubona igihugu cy'u Burusiya gikurikirana abanyagihugu baco iyo bafungiwe ijya nino dora tubona ibihugu bimwe bimwe nk'u Rwanda bukurikirana abanyarwanda babo iyo bagize ingwane mu bihugu byabo twebwe kubera iki hageze ku gihugu cy'u Burundi umengo turi basinda bibazwa mu mpande zose rero bigeze ku baririmbyi ukamengo turi abana bintabwa urumva rero nivyo bigaruka handi nyine kwa kuba sinda bibazwa imico kama y'u Burundi umengo ntacifasha cyane gose igihugu cyacu mu gihe bavyibagiza nkana kuko atamico kama nta gihugu atamico kama nta gihugu atamico kama nta bushikiranganje nukuvuga ko ngaruka handi nyene bari bakwiye kudufata mu mugongo urabona Kidumu imyaka maze aririmba hanze y'igihugu i Burayi urabona Dramati urabona Satbi ari Burayi birababaje baragiye leta yacu tuvuze leta ntituvuze muri rusange tuvuze ubushikiranganje bw'imico kama bibubabuzi niyo bagiye kandi naho bogenda kubwira ubushikiranganje ati turaserukiye igihugu cy'u Burundi naco
ubushikiranganje bubatekerera naco budutekerera basi naho bwo bimenya bukanatwereka basi yuko budufashe mu mugongo nawe bara amajambo gusa mugabo buca bwigira yuko atari ho buri umva ni kibazo gikomeye cyane gose rero mvuge nti abari imvira bacika intege tuzoteba turonka abategetsi bakunda imico kama vy'ukuri tuzoteba turonka abategetsi babanya muziki tuzoteba turonka abategetsi batwiyumvira ko vy'ukuri hari n'igihe badutumira tukaja ku mabiro yabo ukibaza ngo n'urukundo rwa cyane rutumye badutumira kumbe baba bashaka gusa kwerekana yuko bahuye n'abaririmbyi kugira ngo ifoto zifatwe aba yikuye mu kabaregwa azoza aravuga ngo yarigeze gukoranya abaririmbyi mugabo no mu byo bayazi atakizima cyari kirimwo nazangorane twama tuvugiriza kwinduru ugasanga ntizigize ziva no mu nzira umva rero ibintu byo kwifotoza uri kumwe n'abaririmbyi siyo nyishu ku mico kama y'u Burundi kandi nuko ngumangaruka ku muziki nuko ndi umunyamuziki urabaza abatimbo urabaza abatamvyi b'ikirundi urabaza abandi bantu bagira imico kama ijya imico kama y'ikirundi bobo bagowe kuruta twebwe rero ngaruka hahari nyene no gusenga cyane gose mwebwe mugikura Imana ikazobahezagira umunsi umwe mukazotwara ubwo bushikiranganje nimwe muzohindura ibintu yes Cedric twaganiriye byinshi reka tugaruke kwanza wari watubwiye ko official album zitatu inyuma y'igihe c'imyaka 3 wakiriye agakiza mbeho akagakiza ugarutse mu gakiza agagakiza ni ukurabona ukurahura n'ama challenge menshi meza ni yahe message woha aho umuntu wese kugira ngo yahaze mu muryango kwitwa umukristo je maza yuko kwitwa umukristo umuntu ntavyiha igihe cawe nyaco gishitse Imana irakugira umwana wayo ugacika wa Kristo no kuvuga yuko nabari abaririmbyi nasize hariya mu muziki usanzwe sinoce nababwira ingo baveyo marimari bansanga hondi jewe nk'umwana w'umuntu no bahubwo butumwa yuko boheba kuririmba bije bidahezagira bakaza kuririmba ibihezagira sivyo ariko nchangaruka nkongera nkavuga nti umwe wese ku gihe ciwe kuko Imana ibizi gituma utaraza kwakira agakiza yoyo irazi gituma utarakira agakiza rero je mvuga nti igihe c'umuririmbyi cyangwa igihe c'umujeune cyangwa igihe c'uwari wo wese atarakira agakiza umunsi Imana yabishatse umunsi Imana yamushatse Imana yabona ko hageze yuko imuzana mu ngoro yayo kugira ngo imukoreshe ibihambaye uwo munsi ni wagera azoza kandi ntazo kwigobotora mu maboko y'Imana ariko rero njangaruka hahandi umwe wese yari na yame yibuka yuko atabundi buzima bwiza buhari atari kuba mu ngoro kwa data kuba mu Mana biraryoshe birahimbaye kuba mu Mana bitanga amahoro kuba mu Mana bigwiza imigisha kuba mu Mana bitanga iherezo ryiza nk'ubu jewe ndakumenyesha yuko ndanezerewe cyane gose kuko byinshi nabonye mukahise nabigujije n'ubusa ubu mfise ubuzima bwiza butekanye ntwani fresher ko ari urumva numva amahoro menshi cyane gose rero ndabwira abaririmbyi basigaye hariya rero igihe cyabo igihe cyanyu baririmbyi nicyashika igihe cyanyu nicyashika Imana ni yabacakira ikabazana mu nzu yayo muze mwitabe mutekanye naco muzohomba hari ivyiza byinshi hari amahoro hari imigisha imigisha myinshi cyane gose tugira ko nakaririmbo kandi uw'Imana uturirimbe yego ndi muri brand yuhoraho Satani umugwanizi ntazombona radari ziwe ntizizombona muri iryo senga ndakingiweyo uw'Imana Duimana Kristo muriche Hallelujah Bandani wow Hallelujah Manu inzitsa ubuni bihabira shira Kartesi ndi réseau vyawe ndi connecté n'uhoraho
mu kibanza cya kure ndabonekamwo ndikode Kristo ndakingiwe duhimana Kristo murice duhimana Kristo murice. Haleluya. Karakwi. Ako ni bon kabisa. Asante sana Cedric. Amen, amen. Yes, urumva yuko ari indirimbo uririmbwe mu buhinga bukomeye cyane. Ati ya atari bya bindi nyene uraja muri studio producer agakora amajwi agashiramo autotune agashiramo iki ariko birumvikana yuko nyene ugifise nyene kanovera k'umuziki kumvikana ndetse n'ubutumwa buba burimwo. Je niko vision ndirimbo nciyamo ivyo kuraca murumva ngo ubungiye kubo urumva ngo ugiye kuboneka kure. Yes. Ari ivyo kuracamwo ubu tugiye kukubona mu festival. Bonjour la famille. C'est Cédric Bangui, nominé du Burundi. Je confirme ma participation au 19e édition du Festival Sika 2025 qui s'obtiendra à Malabo en Guinée équatoriale à partir du 24 au 30 novembre 2025. Vive la culture africaine. Gloire à Dieu. Carte SIM, ndi réseau vient, oui. Voilà. Ndi réseau. Yego. Abandi réseau yabo uri bibitende. Oya baririmbye ni nk'abavuga butumwa. Kumbe wabitahuye? Yego, nabibonye. Wenda kuravye ndabona ko Kristo ariko arakwagaza. Wowe ugira unsange mu gakiza ndabibonye. Asante sana. Na cameraman nabibonye. Nabibonye agiraze kabisa karibu. Karibu dukorera Imana. Niyo nzira kabisa. Asante sana. Cedric, icyambere tubanje kugushimira ku butumire bwacu bashoboye kwitaba n'umwanya waduhaye. Kuko warufite byinshi ujamwo ariko wemeye uraza kubana natwe mu kiganiro bafise impano aho wavuze byinshi kumbere bishobora gufasha n'ugwaruka rwinshi ruri muri ibi bintu bya industry y'umuziki ndetse n'uwari wese abakunzi b'umuziki ndetse n'abandi bahurikiye muri ivyo bisata by'ubushikiranganje bw'imico n'imico kama abo bose ikiganiro kiraza kugira ico kibasigiye. Ikindi naco tunakwifuriza n'amahirwe masa n'urugendo rwiza mugaruke byose bigende neza insinzi be y'u Burundi. Amen. Byongereze amateka kuri wewe no ku mateka y'igihugu cy'u Burundi. Ndagushimiye cyane. Yego. Ndagushimiye cyane kandi Kristo azobikora. Asante sana. Kuko naho ngeze ndabona yuko Kristo ariko aravyivangamo cyane. Yego. Kandi naje ndabashimira. Yego. Ko mu mayi kiganiro kandi mu mayi kiganiro mu gihe ciza. Hanyuma ndashobora kwemeza ku televiziyo yanyu. Yego. Je ndashobora kwemeza ko ibaye iya mbere. Yego. Maze kubona ama televiziyo menshi ambiganiro. Yego. Mugabo mwebwe mubaza nk'umunyamuziki. Kabisa. Kandi mubaza ku neza y'abaririmbyi. Yego. Cyo kintu kirakomeye cyane. Kuvuga yuko je rero ubaza ibibazo bigwanira umuziki w'u Burundi tuvyumva kumwe. Kandi Imana ibakomeze mubandanye mutera imbere. Ndabifurije kuzoba televiziyo ikomeye isumba na CNN. Amen, amen. Isumba na France 24 na za TV5 Monde. Amen, amen. Sivyo? Yego. Kandi rero ndanaryohewe cyane gose kuko ndabaravye mbona umengo Kristo yabacakiye. Asante sana. Kristo yabacakiye. Tugacakire natwe. Ngacakire kabisa. Yego. Yes, abakunzi ba Kings Family Burundi TV bakunzi b'ikiganiro bafise impano ni ngaha ikiganiro cyacu kirangiriye tubabwiye ko tubakunda cyane naho ubutaha ciao ciao.